bararikanura baracungera bimwe bidasanzwe bavuye kuri bya biro 400 ya societe bakora mu ngata yegeranya ubu bakaba ari hagati y'itoni 25 n'itoni 30 buri kwezi z'ubwo butare busanzwe bwegeranywa muri ako gace. Ndagijimana Vincent ubushaka umugura nabanza mukure mu gasho kire nyakubanka ca mbona ko ivyo biba bindengeye kuko umuntu igifunza umuntu je nta cyombanzi hari nta nubwo mba nyifise kuburenganzira. Hiyo ni uongo bwana, hakuna. Hiyo ni uongo leo, ni uongo. Acha ni uongo. Ndaba haje inzira iri kuri jewe, ndaba rero hajari nkuko urabona barakase ukwezi nkubu ndaba ntabwo uko bizokurikirana, ariko jewe nk'ubu tuhagaza no kubwira uko bizokurikirana kandi ukazoca usanga ari byo nyine kuko jemba mbizi icyo twashatse jemba mbizi buryo uko bazabitondesha ajya mande miliyoni 100 ayo bazakuraho nayo bazashingiraho ijya ndiki yanjye yoyo nta n'icyumbi na kimwe kizopfa kubera ntari maburana na leta burana nanje nimba rero ndabazova mu gasho jewe nije nzotonda mvuga ati jewe ku ruhande rwanje ndamubabariye. Nyache nachanganyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu niko hopeless. Yeah. I know this one you nothing this one. Yeah. Vuga rero ubu rero afungiwe iyo hoti ariko bisabwe yuko idosiya je bamamagara nkatanga umuco nzotanga umuco yafunzwe nande ya ibyo je sinobimenya kweri kuko kumenya wafunze umuntu ari we witwaye je tije nitwaye. Jere nije narinjejwe kukontora amasitoke kugena ndeba ibiro byinjiye ko byose mbibona niho nagiye gukontora rero stoke ndure ngahagarariye icibura hitone y'ubutare amagara ndure nka none ubu butare burihe duca tujya mu makaye ndurenga bafise umukontabure w'umukobwa yari yazanye tutaramuzi uwo mukontabure abarirutse nikayi arayitwara. Hiyo ni uongo bwana, hakuna. Hiyo ni uongo leo, ni uongo. Acha ni uongo. Avuze yuko nari navyirukanganye ngibi nibabinyuruza nzobe nabibashiriye basha nibabinyikana ntibaze bavuge ngo sinabijanye ndabijanye ku mutagi izuba ryaka Imana niyo cabona. Ibujumbura rero naho ngiye naho sanga wewe ari mu bintu gusa byo kuntera ubwoba ngo namwibye imiliyoni 25. Nukuba rero nyakubaho Ibujumbura hari he Ibujumbura je nahamagawe ku muvugizi w'umukuru w'igihugu mu bita Diomede. Nukuvuga rero Diomede reko nawe musiguriye yaciye abwira ndure ngatwe wambeshe wese uko wabivuze we wabeshe umva we yagenda besha mugabo je nanjye magize nkasigura bakumva ko we yabeshe. Nukuvuga rero ndurenga rero uko yabijyana hejuru niko ya makosa yanyegejwe yaguma ajya habona. Nukuvuga rero mu uyu mwanya ndurenga ntafunzwe na Viseni ntafunzwe na societe kuko twe societe n'ubicyo dusaba miliyoni 25 zasigaye mugabo we wafunzwe n'ubutungane kuko bumubaza ati ese ubwo butare wabucanye n'ubunyene Vesa Ndagijimana ugera mu kugeza cyangwa rero unategetse uko mukoranye n'igihe bisa n'urupapuro ni mu rupapuro yuko ari umukozi wanyu. Yego usango ya rupapuro ntabwo rwanditse na societe ntiyanditse ku neza cyane ku rukundo ivuga ngo reka twandikire urupapuro umukozi bakwanditse ku ngufu ngaho ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima